Nyigisho, Inkuru, Nyigisho. Dase kandi kwaramutsa abakunzi ba Royal TV mudukurikirana bivaye naho muherereye muri kumwe na Bella Shaka nkuko musanzwe munyitega buri wa kane w'indwi mu nkuru nyigisho ya misi yose. Uramutse rero inkuru nyigisho nabateguriye ndagusabye ko ikurikirana kuko ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru irimo inyigisho idasanzwe ku buzima bwa misi yose. Iyi nkuru rero ni inkuru y'umugore n'umugabo bubakanye mu 1986 bamaze kubakana niho baje kuronka ikibondo inyuma y'umwaka umwe. Bamaze kuronka umwana w'umukobwa maze bamuha izina rya Tani. Tani rero yari umwana yakuze adakunda kuvuga, yakuze ari umwana atekereje cyane. Inyuma y'imyaka 5 bamaze kuronka ico kibondo, no kuvuga uyu mwana amaze gukwiza imyaka 5 niho mama wiwe yagenda gukorera mu bihugu byo hanze, yagiye gukorera mu bihugu by'Iburayi, asiga papa na wa mwana bari kumwe ari babiri. Se we nawe yasigaye amwitaho. Muri ico gihe uyu mugabo akazi yari afise kariko karagenda nabi, bityo rero umugore aronka akaje ko kugenda gukorera mu bihugu byo hanze. Asezera umugabo agenda gukorerayo, maze umugabo atangura ubuzima bwo kwitaho umwana, nawe yitaho, mbese arindiriye nico umugore wiwe ari mu murungikire. Umugore amaze kugerayo yavyitwayemo neza cyane. Uko yakora yarungikira umugabo amafaranga atari make kugira ngo bashobore kurangura imigambi, bashobore gushika ku ndoto zabo bari basanzwe bafise, baronke amazu, bagira amashirahamwe, bagira ama entreprise menshi atandukanye kugira ngo bashobore kuja mu rwego rw'abagwizatunga. Nico cari ingendo ya mbere y'uwo mugore kugira ngo ave no mu gihugu bari barimo aje gukorera mu gihugu cyo hanze. Murantunga. Niho rero umugore amaze gutangura kumugikira umugabo w'amafaranga atari make, umugabo ayo ma projet yose arayarangura. Niho rero Tini amaze gukwiza amaze gukwiza imyaka 10, se wiwe ico gihe yaragiye aranwa araborerwa arataha. Nabwira yuko yamaze iyo myaka yose arindiriye umugore ukwihangana kugeraho yumva yuko gukontrola amasantima yiwe biriko biramunanira. Niho amaze gutaha muhira arashika asanga Tani mu cyumba ciwe yaryamye akana gato k'imyaka 10. Niho rero kubwo kuborerwa yari yabaye nkuta controle gatoya, ari kwihoreza umwana wiwe amubona mu wundi muntu. Niho kumwegera atangura kumukorakora birangira ashurasuza umwana yivyariye w'imyaka 10. Tani yarakire muto ntiyari gushobora kumugwanya, ariko yabikoze ariko aramwikura, ariko ntaco yari afise yohindura. Byarangiye bibaye umwana yaragize ubabare burenze, umwana yarababaye cyane, biramwangiriza ubuzima. Ariko se wamaze kubona yuko ibintu vyakomeye, yaciye ahamagara umugenzi wo mu docteur bari batuye bavugana, amwiganira uko vyagenze, amusaba ko yo mubikira ibanga. Maze uyu mudokiteri acaraza arabukotani amerewe, amuhereza imiti yabigenewe kugira ngo umwana ntagire ikibazo cyaco cyose ku magara yiwe. Tani yaranyoye iyo miti araheza amererwa neza, ariko kuvaho papa yatanguye gushwashuza uyu mwana ntizigeze bimworohera ngo avyikuremo cyangwa se avyibagire. Yabandanyije uko yumvise ashatse umugore yihereza umwana wiwe, uko ashatse umugore yihereza umwana wiwe. Tani aratinda arabimenyera abibamo. Uwo mupapa rero niho Tani amaze gukura akegera imbere, ageze mu myaka 15. Mama we ntiyari bwagaruke, yari akiri mu mahanga, aho hose bavuganira gusa ku ma video call. Yavuga yuko ategeza kugaruka aho yifuza kuba yamaze kuhagera, ari company yifuza imaze gushingwa. Nico gituma rero yamanana ntaryo yohereza arungika amahera, akora ibishoboka kugira ngo umuryango wiwe ntihagire ikintu na kimwe uri bubure mu bijanye n'imibereho. Niho rero Tani amaze kuva imyaka 15, papa wiwe yabandanyije amushurashuza, aza kumutera inda ya mbere, ahamagara mu docteur ayikurayo, arabandanya amuteranya ya kabiri ayikurayo, arabandanya amuteranya ya gatatu ayikurayo. Tani yakuze mu buzima butoroshe na gato. Tani yakuze yankase cyane, yakuze abona yuko abagabo bose ari nyamaswa, nuwamuresha nuwamubwira ko amukunda yakuze abona yuko
ari umubisha nka papa wiwe ntabwo yigeze agira amahirwe yo kuvuga yuko yoja en couple muko abandi bana bagira copinage ngo arakundanye oya yamya vyanka yamya yumva yuko atana amahirwe azobironkamo umwana w'imyaka 15 atangura gukorera inda agira no gukorera inda igira gatatu niho rero Tani amaze gukura mu inda igira gatatu mama wiwe yaje gutaha amaze gutaha Tani ntabwo yamwakiriye n'igishika kuko yari ifuza yuko bayaga kuri telefone ariko mama yama igihe cyose atamuronka kuko yabafite indi bintu ari kararaba papa wiwe nawe igihe cyose uwo yihereza yari umwana wiwe kugeza aho papa umwana afata umwana we nk'umugore wiwe ibintu birakomera umupapa muri we hazamo sentiment muri we hazamo affection itandukanye niyo muvyeyi n'umwana ahubwo hazamo affection y'umugore n'umugabo ku mwana we wivyariye amaraso yiwe bagenzi uyu mwana ntivyamworoheye aho mama we amaze gushika kuko papa ntiyasiyo no kwinjira umugore wiwe papa yagumye yumvira wa mwana wiwe na nyina we mwana aramaze gutaha bose bari mu rugo ariko se umwana affection yigumije ku mwana we w'amaraso niho rero umugore amaze kubona yuko hariho icyahindutse ku rukundo umugabo yahora mukunda atangura kwumvira ati uyu mugabo uko biri kose afite undi mugore arancamwo yaguma yumvira ati umuntu bayaga n'umugabo wanje ninde kumbe ntamenye yuko umugabo wiwe akunda umwana wabo w'amaraso umukobwa wabo w'ikinege kandi ari bafitanye imigenderanire yuko baryamanye bakora ibintu biteye isoni mbese ari n'ikizira mu mico y'ikirundi cyangwa se mu karanga k'ikirundi cyangwa no ku bantu bose niho rero umugore yaje kubwira umugabo wiwe ati mugabo wanje ndabona yuko hari ihinduka rinini ku buzima bwacu bw'urukundo ndazi neza yuko urafise undi muntu uri kuranca inyuma atariko ndagusezeraniye yuko ninamenya umuntu atuma utambona atuma unca inyuma atuma udasa no kumura urukundo nk'ubwo wampa uyo muntu nzomwica kandi ndumva yuko uyo muntu ntazomubabarira nawe ubwawe sinzokubabarira ikaba ivyo bintu ubikora ntabwo nzobabarira kandi ndagusezeraniye yuko nzobihora umugore abibamuko ariko umugabo ntacyo byamubwiye yakomeje kumandanya ivy'iwiwe niho umunsi umwe umwana ari gusasa ari we Tani papa yinjira mu cyumba ciwe mama yararyamye atashaka babikore arambwira ati n'umunsi ntavyo dukora ndavyanse umwana yaramaze kumenyera yarabayeho mu buzima nk'umugore wa papa wiwe umwana ararahira ati jewe n'umunsi ntavyo ndi bukore ati niwagerageza no kubikora ku nguvu ndakoma induru niho rero papa kushasohoka amaramaye aragenda ico gihe rero Tani yagerageje kwegera mama we kugira ngo bayage ico kintu akimubwire ariko araza asanga mama ari kuri ordinateur aramubwira ati mama ndifuza yuko tuvugana ariko papa kibona amwamira kuri aravuga ati Tani stop reka kugura mama wawe ico wifuza cyose kimbwire urazi ko ndagukunda chérie yamamagara chérie ati chérie reka kugura mama wawe ivyo ukeneye byose bimbwire ico gihe rero mama wiwe yabona ko ari urukundo rw'umuvyeyi gusa n'umwana ashobora kumuhamagara chérie nkuko nawe yamuhamagara chérie ntamenye yuko muhamagara chérie ameze nk'umugore wiwe mama nawe acambwira ati Tani umvira papa wawe ikintu cyose ukeneye genda ubwire papa wawe aragutunganyiza nta kintu kimuri uri bumuburane n'umupapa mwiza yarakureze nanje niba nkenera mundi mwanya ndakurondera Tani yakuze yanka mama wiwe yasubiye kumva mama we wamwanse arumva neza yuko mama wiwe atarukunda kimufise ko kuko iya mukeneye ntamuronka impanuro ziwe akeneye kuri mama we ntazari kararonka akura yigonze akura yanka abavyeyi biwe akura ari umwana afise umutima w'inyamaswa ivyo bintu ntabwo vyamworoheye Tani habe namba niho Tani amaze gukiza imyaka 21 yaje kuronka umukunzi akundana n'umusore kuko yahavuye arangiza amashuri ku mwaka 21 agitangura kaminuza acaronka n'akandi kazi akora aza gukundwa rero n'umusore bakorana uyo musore aramukunda cyane aramwishimira aramwiyumvamo ariko Tani ntabwo yigera yizera urukundo kuko Tani we yabona ko urukundo rutabaho Tani yabona abagabo bose yuko ari nyamaswa ariko igihe cyose uyo mukunzi we akaba yitwa Fred yamayumvira impamvu Tani adashobora kwisanzura bari kumwe nk'umukunzi wiwe cyangwa se amwakire nk'umuntu amukunda uko yumva nawe abe ariko yumva akomeza kwiyumvira ati nigiki gituma Tani amera uko afise ikibazo kimeze gute ku buryo atanyerekwa yigira inama mu mutima ati uko biri kose Tani arafise ikitagenda neza mu buzima bwiwe kandi hamwe no mwegera tukayaga yo kimbwira kuko namba yo nkunda ndazi uko yo kimbwira
rero ku nshuro ya mbere Fred asaba Tani yuko bosohoka bagende kuyaga. Tani aramubwira ati Fred, nambo nkunda ntuzokwigere wiyumvira kuryamana nanje, igihe cyose zo kwimvira ko tworyamana zoca ndakwanga, kuko ntabwo uzobura umukunzi w'ubuzima bwanje, kuko ndabifisemo igikomere kinini. Arambwira ati ubifisemo igikomere kinini gute Tani, kandi wambwiye yuko ndi umuhungu wa mbere mwakundanye? Ese icyo gikomere wagitewe nande mu gihe mu buzima bwawe bwose ambwiye ko ndi umuhungu wa mbere ukundanye nawe? Tani aramubwira ati igihe ntikiragera yuko iby'ubuzima bwanje byose ubimenya, ariko nimba unkunda ndazi ko umunsi umwe uzobimenya. Mu kwihangana kwawe uzogera kumenya ubuzima bwanje, umenye n'ikinyubakiye, umenye n'icyo niyumvira, umenye n'impamvu meze uko, impamvu ndi ubundi umuhuzi. Niho rero haje gushika umunsi Fred asabye Tani yuko bosohoka bakagenda gusangira, mbese bakayaga byinshi by'ubuzima biberekeye. Fred aza gutora Tani n'imodoka muhira iwabo. Niho Tani asohotse yamaze kwitegura bagende, papa we amaze kubibona aca bamira kure, hagarara ugiye hehe? No kuvuga papa wa Tani yaramufuhira nk'umugore wiwe, ntiyifuza yuko Tani yo kubaka cyangwa se amubone akundanye n'undi musore uwo ari we wese, kuko yaramaze kumufata nk'umugore wiwe, yaramaze kumva yuko amukunda. Eka n'umugore wiwe bubakanye ntiyarakimwumvira ari we mama Tani, yarasiye yumvira umwana wiwe, umukobwa wiwe w'amaraso, imfura yiwe, umwana wiwe kinege. Amaze kubona rero Tani agiye atera induru, aranka, atuka umusore ibitutsi byinshi, amubwira ko adashobora kugira icyo amariye umukobwa wiwe, amubwira ko umukobwa we atakintu kimwe abuze, ko yamwigishije, amuha akazi buri kimwe, amubwira ko atari umugabo akeneye. Ariko umukobwa amubwira ati papa hagarika ivyo, ninde yakubwiye ko nta mugabo nkeneye? Ambwira ati papa ndagusabye ntuwinjire mu buzima bwanje, kuko niwe yinjira mu buzima bwanje ndabona yuko bitaza kukorohera nawe ubwawe. Mama amaze kumva yuko hanze hari induru, yaje gusohoka amenye ibyabaye, niho kucabaza umugabo ikibazo kiri hehe. Amubwira ngo umukobwa wacu ariko ahindwa n'uyu muhungu ibiki ibintu byinshi. Ambwira ati no, umukobwa wacu arakuze, ashobora kwigira amahitamo wenyene, mureke ahitemo uwo akunda bari we bazobana. Niho rero Tani ico gihe yafashe umukunzi we binjira mu modoka bagenda kuyaga byinshi by'ubuzima. Niho rero bamaze guheza kuyaga, Fred yaje gusaba Tani yuko butahana muhira kugira ngo amuyagire byinshi atuje umutima, mbese ashobora no guhumiriza, amubwire ikimubakiye ku mutima, kuko Tani ntigeze yisanzura abwire Fred iby'ubuzima bwiwe, abwire Fred ikintu kimwubakiye. Aho hose yarafise akabonge, kuko papa wiwe yamushurashuje iminsi yose, yamaze kumubwira nk'umugore wiwe. Niho rero bamaze gutaha kwa Fred barashika, Tani ntabwo yari yishimye, ntabwo yari aryohewe na gato. Baricara ku gitanda agerageza kumubaza ikimwubakiye. Tani agomba gutangura kuvuga, niho yaciye agenda yiruka, aradahwa muri douche. Fred arimvira ati uyu mukobwa afite ikibazo nyabaki. Niho kuca mwegera, Tani ko uciye uva misa n'ibiki? Ati nande sinzi byari byo. Tani woba ufise inda? Arambwira ati nta Afise. Niho kuca ataha, arambwira ati ahubwo nshaka gutaha muhira, nshikana muhira uzogukoze. Fred kubw'urukundo yakunda Tani yaramutoye Tani, amushira mu modoka aramutahana muhira, arashika. Amaze gushika rero Tani abwira papa wiwe ko afise iyindi nda. Aho rero si inyuma gato, umuganga kunda igira gatatu yari yakuyemo, umuganga yaramubwiye ati usuye gutwara iyindi nda, ariko arahanura papa wa Tani, uyu mwana mureke ntumwicire ubuzima, kuko niyasubira gutwara iyindi nda akayikuramo irashobora kumuhitana ubuzima bwiwe, cyane igatuma atazosubira kuvyara imyaka yiwe yose. Tani amaze kumenya ko afise inda ya papa wiwe babana na mama wiwe, ntivyamworoheye. Yarimviye aho ari buhere kubwira abavyeyi biwe ko afise inda, kubwira mama we ko afise inda, kubwira papa we ko afise inda. Ariko Fred ari umukunzi wiwe yamye amwama hafi, amuhanura, amuha urukundo, amwegera, amwumva. Bagenzi, urukundo Fred yakunze Tani rwari urukundo novuga ati rw'ibisazi. Yarakunda umukobwa ku buryo yumva yona amwitangira, akamuha ubuzima bwiwe bukabwiwiwe. Niho rero Tani kuca atelefona Fred, ambwira ati Fred ndifuza yuko tuyaga, ingo untore.
Fred arazamutora baragenda aca mubwira ukuri k'ubuzima bwiwe bwose anamubwira ko afise iyindi nda ya papa we muri uwo mwanya bagenzi Fred byaramugoye kwakira yumvire uyikiza ko buri Fred ukaca ubwibwa n'umukunzi wawe ibintu nk'ivyo utaruzi ko vyonaba utaruzi n'impamvu atisanzura muri kumwe utabuzi n'impamvu ababara iyo muri kumwe bagenzi Fred kubw'urukundo yakunda Tani yumvise atakintu na kimwe kw'isi cobaho cyo tuma mwanga yumvise yuko imitwaro yose Tani yogira mu buzima bwiwe ko ari tayari kuyikorera ikabiyiwiwe Fred yarakoze ikintu cy'ubutwari Fred yaramukunze Tani aramumva amaze kumva ko afise inda yiwe aca muhanura ati uzohamagare mama ubimubwire na papa yumva vyose vyabaye hama nanje uzobona ico nzogufasha baravyumvikana ko sawa amusezeranira yuko atari tayari kumuheba nubwo hoba iki nubwo yo kumva yuko Tani atari umuntu ahubwo ari daimoni ko azoguma mukunda mbese nawe ahubwo akiga kuba daimoni nkawe rero urukundo Fred yakunze Tani n'urukundo novuga ati atahandi hantu ndigira ndagumva canke se ngo ndarubone rero niho Tani amaze gushika muhira ahamagara mama papa we ntiyari bwashike ngo apfe ku kazi aramubwira vyose ko afise inda kandi ndafise ari ya papa akimubwira ko ari ya papa barashitse abishikiramo ahambye ati ndafise ni ya papa ahambye ati mama ndakwanga ndumva yuko utari umuvyeyi wanje kuko nifuje yuko umba hafi y'umwana unyumve ikibazo mfise mama narifuje kuyaga nawe ndakurondera kenshi mpagarara amajoro ndiko ndakurindira kugira tuvugane ariko ntamanya wigezuma none ubu mfise inda ya papa kuva nkiri muto ngifise imyaka 10 yatanguye kunsambanya nkuramo inda zitatu ziwiwe gushika n'isa mfite inda ya 4 kandi umudokiteri akaba yambwiye yuko nkasubira gukuramo iyindi nda nawe arabizi yuko izo mpitana canke ntazosubira kuvyara ubuzima bwanje bwose kuva uno munsi ntabavyeyi mfise ndabanka n'umutima wanje wose mama ndakwanka papa ndakwanka ndumva yuko ntari umwana wanyu ahubwo muze murondere abandi bana atari jewe mama yaraguye mu gahundwe imagine ivyo bintu ntiyari mvuye ko vyonabaho kumbe umuvyeyi akabona umugabo ari busy ntakimukunda ntakimwitaho kumbe urukundo rwose yaruhaye nde umwana bivyariye w'amaraso ikinege cyabo silver ivyo bintu birababaje cyane umuvyeyi yumvise agahinda akabonga arababara cyane aca asimbira ku mugabo wiwe yumva yona mutabagura ambye ati kwaki wabikoze warabuze n'imara ya zidandaza wari gutora warabuze n'undi muntu wari kubikorera ugahitamo kwicira ubuzima umwana wawe w'amaraso wavyaye umwana wawe w'ikinege imfura yawe umwana w'umukobwa ukamukorera ikibi nk'icyo kuva kiri muto akabikuriramo aho nyene bagihazuka wa mufiance wa Tani abashitse n'igipolisi bahita bafata Tani bamwambika minoti bamutwara kumufunga Tani acasezera mama we ambye ati mama kuvuna munsi ntabwo ndi umwana wawe bandanyubeho n'ubuzima bwawe ibyo warondeye birakwiye kuvuna munsi ndakuvuriye mu buzima ucyaruzi ko atabavye atamwana ufise nanje ndavyuka atabavye mfise ahubwo navyawe n'inyamaswa zintereka ngaho ndakura maze nkurambabaye inkuru umutima wanje utishimye niho rero Fred afata ukuboko umukunzi wiwe baca baragenda buba kwabo bagenda kuba mu kindi gihugu cakure mbere ico gihugu bagiyemo bagiye muri Swede biberaho neza wa mwana aravuka ariko basezana yuko atamuntu numwe azigera avuga yuko ujya mwana atari Fred papa wiwe bumvikana yuko Fred azomurera nk'umwana wiwe mbese akanamwandika kuri we agakora azi yuko ari umwana wiwe kuko na sekuru uyo mwana yaramaze gufungwa umuyoro wo guherayo ntabwo byari gukunda yuko avaho kuko yagejwe icyaha kibi cyane cyo guhotera agateka k'umwana wiwe yivyariye akamwicira ubuzima rero niho nyuma y'imyaka 4 baje kuba bafite abana babiri abandi bana inyuma y'imyaka 4 baje kuvyara uwundi mwana maze uyu mwana maze kukiza imyaka 2 n'igice maze kuvyara uwundi agira 3 uba umuryango w'abantu 5 Tani umugabo wiwe n'abana babo 3
Fred yarakunze urukundo Tani. Fred ntigeze amuterana cyangwa se amucurire ku byamubayeho cyangwa se abimwibutse. Fred yabaye intwari y'urukundo. Fred yamufashe Tani nk'umwamikazi ku buryo Tani yibagira ikintu kibi cyose cyamubayeho, ku buryo Tani umubabaro wose yageze kuva akiri umwana, ubuzima bwe bwose busigaye yabayeho yishimye, byatumye yumva yuko urukundo rubaho. Mbese Tani yarangije yandika igitabo yuko umugabo wiwe ari we muryango wiwe. Yanditse avuga ati umugabo wanje niwe papa wanje, niwe mama wanje, niwe muvukanyi wanje, niwe buri kimwe, n'urukundo rw'ubuzima bwanje. Bagenzi muko baradukurikirana muravyumva yuko iyo nkuru bagenzi irateye n'ubwoba. Ni inkuru y'ikintu avuga ati imboneka rimwe mu buzima bwa misi yose. Commentaire yawe ndayikeneye. Ese iyo ikiza kuba uri Fred wari gukunda Tani ukemera kurera umwana wasobukwe byari kugenda gute? Ese iyo kiza kuba uri mama Tani wari kuvyifata mu gute mu gihe umwana wawe bimaze kugenda uko? Ese hoho papa Tani urubanza bamushiriye ubona rumukwiriye cyangwa bari kumucira ubwo gupfa? Mbega hoho Tani kubwiwe ubona ivyo yabayemo nuko vyarangiye n'akaye kajambo bavuga n'icyo cyumviro cyawe kuri no nkuru yacu Nyigisho no munsi? Ni yahe nyigisho wowe kubgawe ku giti cyawe ukuyemwo? Mu bisanzwe turashobora gukuramo inyigisho zitandukanye mu buzima. Urukundo ruruta byose, urukundo rurengeye byose, urukundo rubabarira byose, urukundo guhanganira byose. Haramutse habaye ikintu kimwe urukundo rudashobora kwihanganira, bisigura yuko ubwo rukundo rutigeze rubaho, mbese rutigeze ruba urwanyago. Ikindi kandi nuko abavyeyi muragaba cyane ku bana babo. Ndakunda gukora inkuru nyigisho zerekeza ku bavyeyi n'abana babo. S'il vous plaît, umwana warinze umwibaruka umenye yuko ari umumarayika, ugerageze kumubungabunga mu gihe Imana ikiguhaye amagara yo kumurera, mbese umuhe indero runtu, umuhe ubuzima runtu kandi Kristo unamuproteje. Ntuze kuza wewe ari wowe kumwangiriza umwishira ubuzima mu gihe ari wowe kiraro afise. Ni wowe Mana novuga nti ya kabiri aba afise kwisi. Nico gituma avuga ati ubahe so na nyoko kugira ngo uze urambire mu gihugu cyewe Uwiteka Imana yawe nzoguha. So yari Bella Shaka nko mumenyereye kuri micro za Roy TV. Inkuru yacu Nyigisho no munsi garuke ngaho. Ntiwirengagize gushira commentaire yawe, ongere kandi ufyonde kuri like number yakunyuze no nkuru yacu. Mu buhinga bwa kamera twari kumwe na Only King, abikora neza cyane mu kazi kiwe. Navuga no mutekera akajambo kamwe gusa abandanya bikora neza kuko imbere harakayangana. So bakunzi rero reka ndabasezere mudukurikirane ku yindi nkuru naho butaha kuwa kane. Inkuru nyigisho, inkuru nyigisho, inkuru nyigisho.